Ndizera ko mumeze neza mwese abanywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza n'umwanya w'amakuru avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru aribuze kugaruka cane ku ngingo zirabana n'umutekano. Twari twabibabwiye yuko hari umugwi winjiye mu ishamba ry'ikibira, kandi uyo mugwi ukaba noneho wasubiye kugarukana inguvu zidasanzwe, ibigwanisho bikomakomeye ndetse n'abasirikare isinzi bivurwa yuko bariko baranahabwa imyimenyerezo y'igisirikare mu ishamba ry'ikibira. Inyuma yaho tutangarije amakuru yuko hari umugwi winjiye, rero vyatanguye kuboneka ko mu ntara zitandukanye z'igihugu hari hamwe ibitero vyatanguye. Makuru dufise nuko muri Mabayi ubu turiko turavugana imigwano irabandanya. Ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi biravurwa yuko hari abatanguye kuhasiga ubuzima. Mu makuru turibuze kugaruka ko turaraba ukungene imigwano yifashe muri Mabayi, ndetse tuze no kuraba ico amakuru ava mu masoko yacu avuga kukungene abenegihugu bariko baritwararika, ukungene bamwe batanguye guta izabo, ndetse tuze no kugaruka kuco iyo mihari ubwayo yoyo itangaza nyuma yaho bamenyesheje ko gutangaza amakuru ku birabana n'ibitero bakora vyoba biri mu ntambamyi ituma badashika ku ntumbero yabo, ariko kuri ubu ngubu ngo bagiye gusubira gutangura bushasha, kandi ibintu vyabo vyose bikazokorwa mw'ibanga rihambaye, ngo kuko biri vyo bituma canke bikorohereza bobo nyene gushika ku mapozisiyo y'igisirikare c'u Burundi aho ari hatandukanye, ngo kuko iyo batangaje amakuru ku bitero bariko barategura ndetse n'ababiguyemwo, bituma igisirikare c'u Burundi kimenya ukungene citwara ndetse kikanabarondera vyoroshe. Gutyo rero inyuma yaho hari amakuru twagiye turonka yuko gutanguroza urugamba bushasha hari vyo bimaze igihe kitari gito, inyuma yuko mwagiye mukurikira ivyabaye mu misi heze, aho vyanabonetse ko iyi migwano yari ikomeye cane muri Burambi, ndetse n'imigwano yagiye ivugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu. Inyuma yaho ikaza gusa nkaho itujijwe, ariko inyuma baje gutahura ko hategerezwa gukorwa ibindi bintu bitari bike kugira urugamba bajemwo ndetse n'iyo ntambara bipfuza yuko bagiye gutanguza kuri leta ya Gitega ikogwe neza, kuko batahuye ko ukungene vyari biteguye bitari kuborohereza gushika ku ntumbero yabo yo gufata amapozisiyo nk'uko bobo babivuga. Banywanyi bacu, mu makuru tugiye kugaruka ko rero tugiye kugaruka kuri izo nkuru zose z'umutekano, turabe ukungene imigwano yifashe muri Mabayi, turabe ukungene abenegihugu batanguye guta izabo, turabe n'amakuru ava mu gisirikare c'u Burundi. Biravugwa yuko ngo hoba hari n'abaguye muri iyo migwano, nk'uko amakuru turiko turabashikiriza yagiye abibamenyesha. Sangwa kazi banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Nimba utarafyonda kuri subscribe wowe uriko urateba cane, kuko kano nakaryo keza ko kugira uraje uba mu bambere baronka amakuru yizewe, amakuru avurwa irya nino ngaha mu gihugu, amakuru utazokwigera uronka ahandi hariho hose, n'amakuru abatohojwe neza kandi tukayabashikiriza imbere yuko ibikorwa nyene zina biba, nk'uko twari twababwiye ko iyo migwano ndetse n'ibitero biriko biratunganywa ndetse biko vyose bikorerwa mu ishamba ry'ikibira, kuko ariho iyo migwi ifise amapozisiyo, ndetse bikavurwa yuko igisirikare c'u Burundi carungitsweyo amabatayo abiri kurondera abo bagwanyi, ariko akaba atamugwanyi n'umwe bivugwa yuko bigera baronka. Ivyo vyose rero bikaba biri mu vyerekana ko uyo mugwi wasubiye kwimonogoza ngaha mu Burundi ufise integuro ihambaye, kandi noneho uje atavyo gusubira inyuma, kandi ngo intumbero yabo bari bamaze igihe kitari gitoya
bitunganya kugira igihe cose bazoba batanguye urugamba bushasha bazobashe gushika ku ntumbero yabo. Banywanyi bacu, nimba utwumviriza uri ngaha mu Burundi, ndakuramukije nanaguha kaze, ndakengurutse kuri wewe utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi n'abandi mwese mukurikira ibiganiro vyacu muri mu migabane y'amakungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze cane muri ano makuru. Twari twabibabwiye ko mabayi hari ingwano hagati y'igisirikare c'u Burundi no mu gwitwaje ibirwanisho zibandanije gushika n'ubu. Ubu turiko turavugana mu makuru ava mu masoko yacu muri mabayi, biravugwa ko ariko humvikana urusaku rw'inkoho. Igisirikare c'u Burundi batanguye kurungika ibikoho bikomakomeye, ndetse biravugwa yuko ngo hari ibwirizwa ririko rirava muri eta majoro ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira hatunganywe ukungene hagiye gukorwa operation yo kurondera abo bagwanyi, ngo kuko vyabonetse ko binjiye mu buryo bw'ikinyagero, ndetse na bamwe mu basirikare bakora ibikorwa vyo gukizura n'imbonerakure zitigera zimenya aho uyo mugwi winjiriye. Makuru yacu dufise nuko twari twabibabwiye ko bahejeje kwinjira mu ishamba ry'ikibira, kandi ngo imyimenyerezo bariko baraha ugwaruka rurimwo n'abavuye ngaha mu Burundi bariko bararondera amahera, ngo kuko barabaha amafaranga atari make. Ivyo vyose rero twari twabibabwiye, none vyatanguye kuboneka. Amakuru ava muri mabayi avuga ko haheze iminsi 3 abanyagihugu bo ku mutumba Gafumbeyeti ndetse na Rutorero ho muri zone Butahana ngani muri komine Mabayi, intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, bavuga ko batekewe n'ubwoba. Kuri ubu turiko turavugana, amasoko yacu atubwira ko hakiriko hibonekeza abasirikare n'ibikoho bikomakomeye, bikavurwa yuko batanguye ibikorwa vyo kurondera irya nino aho mugwanyi hose yoba ari. Hariko rero harumvikana urwamo rw'amasase. Kuri ubu ngubu turiko turavugana, hari bamwe batanguye guta izabo. Amakuru rero ava mu gisirikare c'u Burundi n'amabanga akomeye ashizwe ahabona nabo bari mu mugwi witwaje ibirwanisho, turaza kubigarukako muri ano makuru. Abimabayi bo bwose baravuga ko kubera ingwano ziriko ziba hagati y'igisirikare c'u Burundi hamwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho, bavuga yuko bariko barasana cane, ndetse isoko ry'inkuru yacu rikaba rivuga ko abagwanyi 2 bishwe, abasirikare barenga 15 barakomereka. Ivyo bitigiri bikaba bikiri ivy'imfata kibanza, kuko imigwano yoyo irabandanije nkuko amakuru ava ngaho atubwira. Munywanyi wacu, kuva mu mpera y'indwi irangiye, ingwano ziriko zirahuza abasirikare b'u Burundi, abantu bitwaje ibirwanisho bavugwa yuko ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bamwe bakavuga yuko ngo boba ari abagwanyi ba FDLR canke FDLR boba binjiye, abandi bakavuga ko yoba ari umugwi Red Tabara wifatanije na FDLR ngo uze guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Gusa ayo makuru yose nibiriko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi no mu masoko yacu, ntago barashobora gutahura abo bagwanyi abo bari bo, na cane ko atamuhari uravyemanga wemere ko ari wo uri kuragira ivyo bitero. Ariko makuru yacu ataha turaza kubashikiriza uyo muhari uwo ari wo, kuko amatohoza yacu yoyo arabandanya, kandi abamenyesha makuru bacu bari ngaho bariko baratohoza amakuru yacu. Izo ngwano rero ziriko zirabera hagati mu ishamba rya Kibira, bariko rero barahangana n'amabatayo 2 y'abasirikare b'u Burundi, bivugwa yuko bamaze n'igihe kitari gito barungitsweyo. Abo basirikare bikavugwa yuko ngo harimwo na bamwe bicwa, ariko ibitigiri bikanyegezwa, na cane ko ngo hari n'abariko barapfa muri abo bagwanyi. Ayo makuru rero atubwira ko ava muri bamwe mu gisirikare, akaba avuga ko abasirikare bahwikiye abo bagwanyi mu gihe bariko baritegura gutera agataka ku Rwanda. Gushika ubu ngubu abagwanyi 16 baramaze guhagarikwa n'abasirikare bari mu birindiro vyo mu makomine ya Mabayi ndetse na Bukinanyana. Inkoho 12 zo mu bwoko bwa Kalachnikov
ziramaze gufatwa. Inkoho zivugwa n'umwe mu ntwazangabo itashimye kwivuga izina. Banywanyi bacu, bamwe mu baba muri ico gice bakaba bemeza ko baharuye n'imiburiburi abasirikare 15 bakomeretse cane babanje kuja kuvurirwa i Mabayi, mu nyuma bajanwe Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi mu Burundi. Bane muri abo basirikare bakomeretse ngo bashitse kuri uwo wa mbere nk'isaha 4 nikorera abanyagihugu bemeza imirimo ndetse ikaba igihagaze kubera imvu z'umutekano. Abanyagihugu begereye ahariko habera izo ntambara bakaba bavuga ko batarigera baja mu mirima kuva mu mpera y'indwi iheze, kuko kiriko cirumvikana n'urusaku rw'inkoho ndetse n'ibikoho vya muzinga biriko biraraswa, ndetse n'abasirikare sinzi bariko barakizura muri ivyo bice. Amakuru kandi atubwira ko amashure nayo nyene aracugaye, aho abanyeshure bo mu mashure mato n'ayisumbuye co kimwe n'abigisha bakaba bahisemwo kuguma muhira kumvo z'umutekano. Abajejwe intwaro muri komine Mabayi bakaba basigura ko barajwe inshinga n'izo ndwano ziriko ziraba kugira zituzwe. Umwe mu barongoye abasirikare akaba amenyesha ko igisirikare cahawe itegeko ryo gutuza wo mu rwi witwaje ibirwanisho umaze imyaka irenga 5 waracumbitse muri iryo shamba. Nubwo harungitswe abasirikare kurondera ariko vyaranse, ibwirizwa rivuye muri eta majoro nuko ibintu bitegerezwa gukorwa vuba na bwangu bidatevye, kandi abo bose bari muri ico gitero bakarondegwa, abadafashwe bakicwa. N'amakuru turonse kandi biremezwa ko hagiye kurungikwa ibindi bikoresho vy'intambara. Asaba kandi abanyagihugu kuguma batekanye ariko bagume batanga amakuru kuri ico cose cabatera amakenga. Banywanyi bacu, makuru yacu ataha turaza kugaruka ku bitigiri by'abandi basirikare bivugwa yuko bababuye muri izo ngwano, kuko vyose bitaraharugwa. Turaza kuraba ku ruhande rw'abateye no ku ruhande rw'isirikare c'u Burundi kungena umutekano muri Mabayi wifashe. Vyose rero turaza kubikurikira makuru yacu ataha mwidonido. Tukaba dusaba ko abambene gihugu muri janino hatandukanye cancane muri Mabayi mu Cibitoke mu dushikiriza amakuru mashasha yoba ari kwaravurwa cancane mugafashanya n'abamenyesha amakuru bacu bari ngaho mu kubaha amakuru y'ibiriko birabera ngaho. Mu makuru yacu turaza kugaruka aho imigwano ishitse, ndetse turabe n'ukungene ibintu vyifashe ngaho mu Cibitoke. Ibihe vyiza kuri mwese.